ndabimazemo igihe kitarakwira n'igihe c'umwaka mugabo kubona bashobora kunyizera nkuko babivuze ils ont vu le potentiel muri jewe en tout cas n'ikintu kica kinyankoraja kubandanya ndavyiexplora ego nakanyamuneza kadasanzwe n'abantu benshi usanga birirwa ku buzi n'abantu benshi usanga baba bakeneye gufungura mugo ugasanga birazimvye déjà le produit ngaha nkuko mwabibonye bitwara que 3 minutes haba harimwo n'ama ingrédients donc kandi ku mafaranga kukabeyi katavuna kuvuga ushobora just muri 3 minutes ukabura haze utazimbwe en tout cas nanje nciye numva nyene ndyohewe kubera ko nzoza ndakikorako twaje ngaha kugira mwe muri busy muja gufungura mushika muhira murushe mutafisa akanya ko guteka canke we uri ku kazi wo wumva inzara ukikawusha ngo kubera ngo inja zazimvye muri restaurant River Instant Noodle iri ngaha kubera mwebwe irafise akabirya yisangije aha muri kano gasashe yigendanira ibirungo amavuta umunyu n'akandi karungo kayo rero zikaba ziri ubwoko butatu hari ubwoko bwa mbere iyi musanga iriko inyama y'inkoko ibifise ikirungo c'agafu c'inyama y'inkoko ikintu ca mbere twamushimye twisunze ingene ariko arakora ibintu vyiwe ugiye kuraba nubwo kaba araka video gasanzwe avuga ibintu bisanzwe uhura ikintu ca Mugisha Jennifer kiri mu isuku nkuko ari umwigeme mwiza yari yanatowe mwihiganwa ngo nk'umwigeme azi kwifotoza neza none mugihe azi kwifotoza neza yifotoreje kuidandazwa cacu ntumva ko coronka abakigura hama nkunda kubaza uhembwa ngahe ku kwezi amahera menshi voilà ntiwabivuze mugasi uko biteye isoni oya je nawe mumanzo nyishure nde kwanza numva noshimira cyane Orago kuba mwaratwiyumviriyeko hariho benshi bakora vy'amapublicité gusa kuba mwaratwiyumviriye ko twebwe ukabona ibikorwa vyacu niteka ni privilege ndabashimiye cyane hama nta byinshi bise novuga ibikorwa vyonyene bizivugira ego kandi je ati yo kugira ino experience kwa ko nanje bizomfasha ariko usanga atamwanya afise cyane rero ndibaza ko experience tuzoyiviva ensemble d'accord tugire Kristo naganze Kristo tugire Kristo kandi naganze Kristo ukirindi gito nzi nza kugerageza uno munsi turi niteka kuwazanira produit shasha produit iza gufasha abarundi wadafise akanya ko guteka canke ko guprepara inja mu mwanya muto produit mubona mbere yanyu yitwa River Instant Noodles ni produit ikozwe mu ngano mugabo ni inje zishobora gutekwa mu mwanya muto ni kuvuga yuko ku bantu mwino misi mumaze misi mudafise aho mushobora kuiruka gufungura na cyane cyane saa sita ahantu henshi usanga yuko ko inja zizimvye niyo mpamvu Ora Group yumviriye kugira partnership na River Instant Noodles iza kuwazanira inja zoroshe guteka zoroshe gufungura kandi zifise n'akamaro ku mubiri ni kuvuga yuko we mu mama uri muhira we mu papa utafise umugore ari hafi ukeneye yuko ko akantu ukora katakugoye katatoye ibintu bishi bigushiramo River Instant Noodle iri ngaha kubera mwebwe ni kuvuga iki wifitiye amazi ashushe nakantu gakora ku minota mike 3 minutes kawa kari prêt mukashobora gufungura uno munsi naho yabaye ni nambo nini kuri Ora Group kuko tugomba tuifatanishije no mu brand ambassador kugira tushobore kuraba ukuntu na muntu azwicwa n'inzara twaje ngaha kugira mwe muri busy muja gufungura mushika muhira murushe mutafisa akanya ko guteka canke we uri ku kazi wo wumva inzara ukikawusha ngo kubera ngo inja zazimvye muri restaurant
River Instant Noodle iri ngaha kubera mwebwe. Turabaramukije idonda ariko baradukurikirana ndetse n'ibyo musanzwe mukora. Mwiriwe aho muherereye hose, ku mazina ni Mugisha Jennifer, ndi umunyamideli, ndamenyekanisha ibidandazwa alaku ijambo rimwe ndi umu brand ambassador, mu modèle commercial, umu ambassadrice de marque. Mwaje gusinyiranira amasezerano na Ora Group. Mutubwire akanyamuneza mufise kano kanya n'ingire mutubwire gukorana nabo. Icambere nuko ndabimazemo igihe kitarakwira n'igihe c'umwaka. Mugabo kubona bashobora kunyizera nkuko babivuze, ils ont vu le potentiel muri jewe. En tout cas ni ikintu kica kinyankoraja kubandanya ndavye explora. Kuna akanyamuneza kadasanzwe kubw'iyo privilege nagiriwe. Ora Group ifise produit shaka kumenyekanisha, mbega yitega iki mu mutaya bazo gushiramwo ko bazobigaruza? Bon, icambere nibaza yuko chaque idée de projet canke business yose umuntu alanse aba yabanje kureba problématique ihari. N'abantu benshi usanga birirwa ku buzi, n'abantu benshi usanga baba bakeneye gufungura, mugo ugasanga birazimvye. Déjà le produit ngaha nkuko mwabibonye bitwara que 3 minutes, haba harimo ngo n'umunyu, haba harimo n'ama ingredients, donc kandi ku mafaranga kukabeyi katavuna. Kuvuga ushobora just muri 3 minutes ukabura haze utazimbwe. En tout cas nanje nciye numva nyene ndyohewe kubera ko nzoza ndakikorako. Nimba atari ibanga Jenny, amasezerano yawe baguhaye inoti ingana gute? Je nibaza ko harimo ikintu ca confidentialité. Hama nkunda kubaza uhembwa ngahe ku kwezi? Amahera menshi. Voilà. Niwabivuze mugasi uko biteye isoni. Oya, je nawe mumanzu y'ishure. Nyishure nene kwanza. Yes, Jenny, turagufelicite kwanza nka Yaga Tech TV n'abagenzi banje hano. Uje kuba mu brand ambassador wino produit, j'espère. Nubuhe buryo ugiye kubikoramo kugira bano bantu bakwizeye baze banezerwa? Deja jewe ku ma feedback munze kuronka nayo abantu banyancourage, sinzira abo bantu uri kuravuga abari sino ama feedback munze kuronka nayo abantu bambwira ati wow kubikora neza. Ayandi munze kuronka nayo abantu bambwira ati tubona aho kwameliora aha n'aha iki. Uretse abaguca intege, uretse abagutera intege, ntabaraguca intege yuko atabishobora? Bon, mu kucishura nibaza ko novuga hariyo adage ivuga ngo ton pourquoi est le carburant de ta discipline. Uzi impamvu watanguye ukubwira, twese dufise amavu atandukanye kandi akubwira bisana wewe nuko abona ibintu. Donc igikuru ni impamvu natanguye. Voilà. Okay, ni nyuma yaho ugumuronka amaukazi atandukanye yo kuja mu bikorwa bitandukanye. Mbega tubifatire ko ari kwikura muri rijya higanwa wari urimwo canke nike wohanura abantu baba batiyumvamwe ibintu bakaguma babibandanya ko tubona hari amahirwe aguma kuza? Banje nibaza ko ikiriko kiratuma ndazironka nibikorwa. Kubera ko ntawoza kunshiramo kubera titre, kubera peut-être taille, kubera beauté, kubera ikindi kintu. Babona ukuntu ndabikora. Naba tugiye gukorana niyo donc ico noshira imbere si peut-être titre ou quoi que ce soit. Ibikorwa nivyo bizivugira, nivyo bizotuma n'ikindi gihe banyizera, nivyo bizotuma n'abandi banyizera. Donc igituma banyizera sukwikuramwo, sukwinjiramo, nico nkuko yabivuze what I bring to the table. Jennifer no Murundi kazi kandi yiyemera, arabona ingorane duhanze hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ino produit uri kuraraba sero n'ubuzima bwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ubona ari ikihe ije kutongereza? Iyi produit cambere nuko itazimvye. Ama produit menshi ushobora gusanga nko muri 3 minutes naka j'ai goûté byanryoheye kandi sinzi ko navuga zestoma no mugabo numva umenga vya wahaje. Exactement. Rero nimba
juste imagine kari entre 2000 et 4000 amanganzi arimwo umunyu vyose juste urashira mu mazi ukaca wihereza ayandi ma produit atwara umwanya muto yo kuyateka canke juste solution ibito baca bayishaka ku mafaranga menshi ugasanga abantu bishiye bibavuna mugabo ni prix iri abordable voilà il est accessible ku muntu wese kuri classe moyenne kuri classe nyanza ko wanatanguye publicity hariho abarundi kazi baravuga ati ibyo bintu by'abazungu mutuzaniye nawe ubabwiriye niyo bamara kuguta bakagira experience bonyene bazoba basigara aribo bahimiriza abandi iki kiringo mukoraniye nka contrat kizomara umwanya ungana gute tuzobibamenyesha sigaye ufise inyisho zihuta reka tugushimire ndabashimiye nawe nitwa Duhayimana Jean Dodier njejwe kumenyesha amakuru ngaha muri Oha Group hama nkorera navuga muri departement commercial et marketing mu gisata c'ubudandaji mutubwire muri make kuko mwatunganije uno musi cyari cyo n'intumbero yacu kuno musi ryari iteka kuri Oha Group aho duramutse dutera umukono ku masezerano y'ubufatanyabikorwa hagati ya Oha Group na Miss Mugisha Jennifer kugira ngo dukorane mu bijanye no gushira ku isoko kumenyekanisha no kudandaza kino kidandazwa muona River Instant Noodle muri make nico cyari cyadukoranije mutubwira muri make byekeye produit yariyo n'akamaro kayo mu buzima bw'abantu iyi produit ni produit nziza cyane ikozwe mu ingano ngaha mu Burundi turazirima irahinguwe ngerageje kubivuga mu kirundi gishobora kumvwa n'abarundi benshi ni nk'ubwoko bw'amaspaghetti no kuvuga ko n'uduspaghetti turyoshe cyane twitwa River Instant Noodle dutekwa hagati y'iminota 2 n'3 mu kuduteka icyo ukora urashusha amazi akabira neza abize neza ucutabura ukacushiramwo mu minota 2 canke 3 kaba gahiye ukaca warura ugafungura irafise akabirya yisangije aha muri kano gasashe yigendanira ibirungo amavuta umunyu n'akandi karungo kayo rero zikaba ziri ubwoko butatu hari ubwoko bwa mbere iyi musanga iriko inyama y'inkoko ibifise ikirungo c'agafu c'inyama y'inkoko niko kabirya k'iyi produit yacu mweje gusinyiranira amasezerano yo gukorana na Mugisha Jennifer utubwira mugiye gukorana gute d'abord mwamushimye iki hama mugiye gukorana gute Mugisha Jennifer twamushimye twisunze ibintu bitatu bikurikira ikintu ca mbere twamushimye twisunze ingene ariko arakora ibintu vyiwe ugiye kuraba nubwo kaba araka video gasanzwe avuga ibintu bisanzwe uhura ikintu ca Mugisha Jennifer kiri mu isuku nkuko ari umwigeme mwiza yari yanatowe mwihiganwa ngo nk'umwigeme azi kwifotoza neza none mugihe azi kwifotoza neza yifotoreje ku idandazwa cacu ntumva ko coronka abakigura Mugisha Jennifer n'umwigeme aciye ubwenge ubugira gatatu Mugisha Jennifer twamushimye nk'umukozi ni umukozi namwe murabibona rero umuntu iyo akora imbuga ziwe zikama ziriko zirakoreshwa kandi neza kandi imisi yose zijya ko ibimeze neza turiyumvira duti afata umwanya ungana iki wo kuvyiyumvira wo kubikora wo kubitwereka cha dusanga ni umukozi twokorana ko no muri Ora Group turi abakozi kuko byo dukora byose nous faisons un travail basé sur le résultat murakoze